Kaze mu kiganiro intwaro nziza. Mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu, amakomine atari make ariko yubakira abakuru b'imitumba ingoro bakiramwo abenegihugu kugira ngo babapfunyirize urugendo rw'aho bahora bajuragira barondera abatware kugira ngo babatunganirize. Inyuma rero yo kugendera amakomine ya Mutimbuzi na Gihanga, igisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gwiterambere rusangi n'umutekano carashitse muri komine Kabezi, aho naco ibikorwa bakigejeje ku ntambwe ishimishije, mbere bakanatuyage n'indi migambi bafise kugira ngo umwenegihugu aguma atera imbere nk'uko nyakubahwa musitanteri arongoye iyo komine abitwiganira, akanatubwira uko babikora n'aho bakura uburyo ndetse n'abitanga kugira ibikorwa nk'ivyo biranguke, atibagiye n'akamaro biheza bikagirira umwenegihugu. Mu kwegereza ubutegetsi abenegihugu, abashef de zone bwa mbere barafise aho bakorera. Ico twariko turakora uyu munsi nuko twubaka ingoro z'abakuru b'imitumba. Ubu tukaba turi ku kivi, hakaba hari ingoro 4 zimaze guhera, hakaba hasigaye imitumba 8 nayo nyene ibikorwa bigeze hashimishije kugira ngo turabe ko uyu mwaka wohera abakuru b'imitumba bafise aho bakorera. Akamaro ni kanini cyane mu bijanye no kwegereza ubutegetsi abenegihugu. Abakuru b'imitumba ni ngombwa baronka bakorera kugira ngo abenegihugu bamenye aho babasanga. Ni navyo biha inguvu umukuru w'umutumba mu gihe hageze nk'umuntu amwitura, ashobora kwiturwa n'abantu benshi akaronka aho ashobora kubakirira. Ico naco ni igikorwa gihambaye cyane kandi by'ukuri turashima intambwe bigezeko, ndetse n'abenegihugu uyu munsi barabishima ko uyu munsi bashobora kubona aho bakura umukuru w'umutumba. Co kimwe n'abashef de zone nabo nyene kuko hari ibibazo biba mu mitumba, ugasanga ntibishobora gutorega umuti ku mutumba, bakegera chef de zone kugira ngo nawe aheze abafashe bafise aho bamusanga. Uburyo bwo kubaka izo ngoro z'imitumba buva muri bene umutumba ubwabo. Imvukira z'uyo mutumba ziraja hamwe zigaterera kugira ngo bikunde iyo ngoro y'umutumba baze bayiyumvemwo, hanyuma kandi ubundi buryo bukava muri komine mu makore n'amatagisi dutoza. Ivyo navyo twabishize imbere kugira ngo abakuru imitumba baronke koko aho bakorera. Abenegihugu kugira ngo babandanye babaho neza, imirimo bariko barakora n'uburimyi n'ubworozi hamwe n'uburovyi. Ivyo nivyo bikorwa bariko barakora. Hanyuma kandi kugira ngo tubandanye duhimiriza abenegihugu kubaho neza, turabahimiriza no gukorera muri amakoperative sangwe kugira ngo umwenegihugu wese ashobore kuronka ico atoshobora kuronka mu muryango. Kuko turiko turaraba ku mitumba nka yose abenegihugu baritabiriye cyane ibikorwa byo gukorera mu makoperative sangwe, ndetse gushika uyu munsi turafise intumbero nziza kandi turafise n'inyungu mu benegihugu bavyirata, aho usanga umwenegihugu yagiye muri koperative uyu munsi afise igitungwa ciwe atunze muhira, tukavuga tuti rero iyo n'inyungu yo gukorera hamwe muri igisata ca koperative. Aratuyagira kandi ingene bariko bashira mu ngiro ingingo zagiye zifatwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano hamwe n'intambamyi bagenda bahura nazo. Ikomine turongoye ico kibazo caribonekeje c'abatware baharitse, twaragiye hamwe turiko turagira intonde zabo bakuru imitumba baharitse, ndetse nabo bari babona ko bari baharitse. Hari abo batuzaniye impapuro bemanga umugore umwe bafise mu mategeko. Nibaza ko mu minsi iri imbere tugiye kubishira mu nama ya komine kugira ngo dufate ingingo abo bakuru imitumba babanye bidaciye mu mategeko baharitse kugira ngo basezeregwe muri ayo mabanga. Ikijanye no kubomora muri za metero 6 zibarabara muri komine Kabezi twaravyakiriye nka nkama, kandi n'abenegihugu bari muri zo metero hari ababomoye ku gihe, hariho n'abandi batavyumva, hari nabo bavuga bashikiriza ko turiko turabarenganya. Mugabo dukoranye mu nyabune ndetse tukavukorana n'umuntu waro
barabumvishije neza ko izo metero bisabwa ko bazivamwo. Ikindi kibazo rero twagiye turahura naco ni ikibazo c'abantu usanga bari baronkejwe nk'impapuro n'igisata ca leta bafise za titre de propriété, abenegihugu bandi ku ruhande ntibavyumva neza, babona ko umenga bariko barahohoterwa. Ariko buke buke tugiye turamenyesha uko ingingo zagenda zirafatwa, twagenda tubibashikiriza. Uyu munsi igikorwa kirashimishije, naho hakiri abantu muri izo metero bari baharimye bafisemwo imirima. Ubu nabo turiko turabahimiriza tubabwira ko iyo mirima boyikura muri izo metero 6 kugira ngo bikunde ibarabara ryagukirwe kandi bongere bave no muri ayo matongo ya leta. Ikibazo kijanye n'ingingo leta y'u Burundi yafashe yuko ibitungwa vyose vyo kororerwa mu mpongore, ingingo twarayishikanye muri komine Kanatsinda kuva batumenyesha itegeko rimaze imyaka 2 duhimiriza abenegihugu kororera mu mpongore. Twarabandanije tumenyesha abarimyi n'aborozi kugira ngo bitegurire kuzakira kororera mu mpongore. Muri komine Kabezi rero iyo ngingo abenegihugu cane cane aborozi ntibayakiriye neza ubwa mbere, kuko bagumanye ibibazo aho bamenyesha yuko bafise ibitungwa vyinshi bagiye kubigurisha. Ariko turaheza turababwira tuti si ukugira ngo muje kugurisha ibitungwa vyanyu, ahubwo nugira ngo umworozi wese atunge igitungwa kimeze neza cororerewe ahantu mu ruhongore, binabafashe no kuronka n'intabire umwavu wo gutabiza imirima yabo. Mu gucungera ko mu gihe turi ku rubibe rw'ikiyaga ca Tanganyika n'igihugu ca Kongo hagendera abantu benshi, twaravuganye n'abari muri komite mixte de sécurité, no kuvuga bene gihugu, abajeje intwaro, abajeje umutekano n'ubutungane. Turavugana ukuntu tugiye gucungera uruja n'uruza mw'ikomine ku mitumba. Uyu munsi mu nzu 10 tubwira nyimba 10 ko umwene gihugu wese ahashitse aba afise ikimuranga, adafise ikimuranga tuca tumusubiza iyo ajava. Ivyo rero nkabishima cyane ukuntu dukorana neza na komite mixte de sécurité ndetse n'abajeje umutekano. Tukanakenguruka cyane ko uyu munsi by'ukuri leta yarabifashe intumbero nziza, aho abajeje umutekano ubu turi mu bushikiranganje bumwe n'abajeje umutekano. Uyu munsi tuvuze nk'userukira igipolisi mu komine, by'ukuri ibintu byose akora tubikora turiko turavugana, twese tukuzuzanya. Ni naco gituma umwene gihugu kugira ngo aronke karanga muntu hano abafise urupapuro yahawe n'umukuru w'umutumba wemeza ko amuzi, ndetse na nyumba 10 akemeza ko aba mu nzu 10 ziwe. Na mikaranga muntu nayo mu kuyitanga tuyihanye neyo, kuko akenshi mu myaka iheze byarashoboka gasanga umuntu ariko aratuma karanga muntu wundi, ariko uyu munsi twavuze tuti karanga muntu itorwa na nyeneyo ataje kuyitora tuca twibika ngaha. Hanyuma nkuko mwavuze muti haragendera abakongomani, nivyo bariko baragira amapatrouille mu mihana, harabo basanga badakwije, abo nabo baca bafatwa akabagirwa kamatohoza. Basanze hari kibagira baca bashikiriza ubutungane kugira ngo ubutungane nabwo kubandanya amatohoza yabo. Anatwiganira kugene bakira ababitura mu bisata ndangamuntu nuko bahimiriza bene gihugu kubaka biciye mu mategeko. Muri komine Kabezi ibijanye no kuronka impapuro mu biro ndangamuntu biroroshe. Narijya twafashe ingingo yo kwegereza igisata ca etat civile mu mazone. Mu komine dufise amazone 3. Uyu munsi abakeneye impapuro z'abavuka gufutisha abana babo babironkera mu mazone. Ivyo badashoboye kuronkera mu izone navyo baca begera ku mugwa mukuru wa komine bakabironkerezwaho. Komine ikiri kirakora kugira ngo abene gihugu babane biciye mu mategeko. Twaragize rusansuma mu ngo, turasanga koko ko ari abantu bari bubatse bidaciye mu mategeko, aho abenshi batwitura batubwira yuko bataronka uburyo bwo kwandikisha muri komine. Turahava turafata ingingo yuko abo bantu kugira ngo tubashire mu mategeko, komine twarafashe ingingo yo kubahamagara kugira ngo bandike ku buntu baje mu mategeko. Ico naco cabaye igikorwa ciza bene gihugu bashima. Hanyuma ko hariho n'abandi usanga baharitse
umwe bakamuharikira hano ugasanga undi bamuharikiye mu yindi ntara mu yindi komine. Ico rero nico kibazo tugifise. Turiko turakorana n'abandi barongoye amakomine kugira ngo tubamenyeshe ayo mazina y'abantu bagiye guharikira mu zindi ntara basiga abagore babo muri komine kugira ngo koko babagarukane, hanyuma baheze batubwire ingingo bafashe kugira ngo bahitemwo ubashobora kwandikisha. Ico naco caratuma n'abana bavuka batandikwa, ariko tumaze gufata iyo ngingo turabona koko abene gihugu bariko baraza ku bwinshi kwiyandikisha mu bitabo ndangamuntu bongera bandikisha n'abagore babo. Ndetse n'ikindi kibazo cari kihari, abene gihugu barabona ko gufutisha abantu babo umenga ni ibintu bitari mu mategeko, ariko uyu munsi twaramenyesheje neza yuko ikomine isabwa kumenya abene gihugu koko itunze kugira ngo bikunde vyorohereze na leta y'u Burundi kugira ngo itunganye imigambi y'iterambere kuri abene gihugu. Uyu munsi rero aho tugeze muri komine turabona ko biriko biratera bije imbere kandi n'abajeje intwaro ariko baravyitwararika cyane ku mitumba. Abakuru b'imitumba nabo barakenguruka bitanga bose kugira ingoro nk'izo zubakwe, bakanatubwira akamaro biheza bikagirira umwene gihugu. Ego ibi biro byabonetse ni intererano yavuye mu bene gihugu, abavuka mutumba, baba abirimizi, imvukira zikorera ku mugwa mukuru Ibijumbura, bose baragize ico baterereye n'abanyakubahwa nakwa musante nyene komine yasidemo kuboko gatoya. Hariho abantu bamwe byarabonetse yuko ako kantu bagashiramwo, mugabo twebwe ku kivi ivyo mbere bigira abantu bagize mugabo bato twarafashanisha baba mu miga, kuko ingoro narabe twababwiye twabasigure yuko iyi ngoro ari ya bose. Ati ingoro y'umugambwe ni ingoro y'abajejwe intwaro, ni ukuvuga yuko mu ijambo rimwe uzejwe intwaro ashobora kwakira abantu bose ntacagura. Bavyumvise barashoboye kuza kudufasha muri rusange. Abandi nabo niba abandi nyene b'intago ndwaze ntibabura, bajya nabo kugira akabereka buke buke kugira ngo babone iciterambere rimaze. Iki kibanza twagihawe na komine, atwahawe na komine ni yaduhaye ikibanza ngaha na Nyabuja twegamiye komine, turi ku mugwa mukuru wa komine. Mutumba urimo ikomine, nico gituma rero byaba ngombwa ngo baduhe ikibanza kuko cyari kihari. Twaravyiyumviye kubera yuko twarabona yuko ikenewe, na cyane cyane uravye nk'ubu imvura ikiragwa wasanga dukorera munsi y'igiti, ugasanga dukorera munsi y'igiti c'umwembe, imvura iguye abene gihugu twako turahanura ugaca usanga hacaba ibibazo. Ariko turabona n'ubu ko imvura akavura kako karagwa urabona ko ari sawa. Aha tuko turakiriye ngaha rero muri iyi ngoro nico catumye twiyumvira ico ciyumviye. Birabagira akamaro cyane kuko kenshi wasanga mu gatondo bazinduka muhira 11 hari usanga bari ku rugo, ariko gushika no munsi barazi yuko duhurira ngaha ku ngoro y'umutumba. Nta muntu azinduka muhira atari hahandi haba yakagorane kamwe, ubona nyene ingorane imwe ubona ko atakundi yotugeza kuza kundondera muhira, nayo ubundiho barazi ko aza kundondera ngaha. Abene gihugu baradutura ibibazo na cyane cyane by'ingo n'imiryango, amatati yo mu ngo, ibyo bibazo mwene ibyo bikunda gushika kenshi. Hanyuma kugira ngo twimvire kubaka inyubako y'ibiro by'umukuru w'umutumba, harabaye ihimiriza mu biro mu nama yakorejwe na nyakubahwa musitanteri wa komine Kabezi ku mugambi w'umukuru w'igihugu, aho bavuga ko umukuru w'umutumba ategereza kuba afise ibiro akoreramwo mu korohereza abenegihugu. Ikibanza twahawe na komine, ni ikibanza cyasigaye ku bibanza bubatse kuhubatswe inyubako z'amashuri. Aha mubona iyi nzu iri hamwe n'iyi ngoro y'umutumba twubatse, hariho inyubako y'abigisha. Hanyuma rero tubonye hano hantu hasigaye ari reserve, duce duhitamo gushima kuca tubaka
ino ngoro y'umutumba tumaze kwivugana n'abaturongoye mu komine. Twe turabona ko hari akarusho gakomeye cyane kubera ko usanga umukuru w'umutumba atagira aho akorera, abenegihugu baratama cyane bakaruha kuko tuba turafise ahantu baturonderera. Ni ukuvuga ngo aho duhuriye n'umwenegihugu naca kubariza ikibazo, ugasanga rero hari uwakurondeye akakubura bivanye n'uburyo bw'igihe. Usanga hariho bamwe usanga baragira amatelefone yo guturonderako, ariko ibiro tubifise bizoborohera cyane, ntazosubira gutama. Murakoze. Bino bikorwa inyubako twatanguye kuyubaka mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka nyene, tukaba twifuza ko niburi uyu mwaka vyorangirana ibikorwa vyose ingoro y'umutumba yamaze kuyuzuye. Hanyuma intambamyi duhura nazo usanga kubera ibikoresho ari bitangwa n'abenegihugu, ni intererano bitangwa n'abenegihugu, usanga rero umwenegihugu bibagora cyane bivanye n'amikoro baba bafise bamwe bamwe. Eka n'abenegihugu barakenguruka akamariza inyubakwa z'abakuru b'imitumba zibafitiye, bakanashima ko nabo baza bakabigiramwo uruhara mu gutanga inguvu n'uburyo. Twarabyakiriye neza kuko iyo nyubakwa idufitiye akamaro. Kuba baratwubakiye inyubakwa ni kineza kinini cyane, kuko nk'ubu uyu muntu yahora agira ingorane akabura ukuntu asikiye umutware, hari n'igihe byagorana, ariko ubuye hariho ikirangaminsi umutware tumusanga ku ngoro, bigakunda ko anyaruka kutwakira bitagoranye. Baratwakira neza, bakatwumviriza icyo umuntu aba abituye, bakamwumviriza hama bagaheza bakamuha inyisu. Twebwe naho dufise ubukene turiteguye guterera, umuntu wese uko afise amikoro turagerageza tugaterera mu gihe babitubariye. Nta ngorane n'imwe, umuntu arakora mu bukene bwe agaterera aho ahambitse. Turitanga, ibikorwa byinshi tubikoresha amaboko, ko murabona nk'uburyo ntaho buva. Turakora iminsi yose iyo badutumiye kuri ibyo bikorwa, turazi ikirangaminsi cy'ibikorwa rusange, mu gihe baba bariko bakora ibyo bikorwa natwe tukahaba. Ingoro y'umutumba iratugiriye akamaro kanini cyane, nk'uko abenegihugu kare bahora baswiragira bagiye nko gusaba ijambo, kubera abakuru b'imitumba ari batanu bagakwiragira kugira baro batore bose bikabagora. Hari nk'igihe uba urondera ikintu cihuta nk'urupapuro ukaca urinda gukwira hose utababona, mugabo ubu baba bari hamwe, ubasanga hamwe aho nyene ku ngoro. Nukuri biratunezera cyane kubera umuntu arondera ikintu atarinde gutama, n'ubagize ingorane ahituye tumusikanaho aca bimenya n'ingoga bakamutunganiriza. Ego biragenda neza, baratwakira nta numwe basubiza inyuma, kiretse ari wewe uyuzanye nyumva ufise amatati yabo muvugana, niho bagutuma ati genda uzane uwo muntu mwagiranye amatati, canke bene nyine akaba aribo bagenda kumuzana, bakamutumisa kakaza, bakaca babaha n'indi sango mukaca muhahwanira, rero bakabatunganiriza bitagoranye, nta ngorane na nkeyi bagira, baradutunganiriza. Twebwe abenegihugu ni umugambi mwiza twoshima kandi twakengurukira leta n'abajejwe intwaro, kuko twebwe abenegihugu turavye uburongozi nk'uko nyenishwara umukuru w'igihugu abivuga, guhera ku mutumba ugashika hejuru, twebwe rero turabura aho twitura rimwe na rimwe bivanye n'uburyo bwo gutumatumana kw'amakuru, ariko kubera izi nyubakwa nibaza yuko hariho akarusho kanini, kandi si ukwibaza turabikenguruka, kuko hamwe zonyaruka, hamwe bakabashigikira zikubakwa vuba bwangu, twebwe bo badufunyirije urugendo maze raporo zigashika n'ingoga, natwe tukaruhuka kwama twiruka inyuma y'abatware. Kuko twamaze kumva yuko abenegihugu iterambere riva ku mwenegihugu rikongera rikamusubirako, twavyakiriye neza cyane, kuko twebwe abenegihugu turemera indongozi, kuko nitwe twazishiriyeho,
ni nayo ntumbero iyo badusavye igikorwa c'iterambere gishigikira intwaro turagikora nubwo amikoro yacu atari kirenga, turakora mu nguvu tuba dufise tukagerageza tukerekana amaboko, hanyuma leta nayo ikadushigikira mu bijanye n'uburyo. Abakuru b'imitumba baratwiganira n'ibindi bikorwa bagiye kubandanya barangura batibagiye no kugira ico basaba bene gihugu. Turafise ibiraro byakorotse ngaho, byo navyo nyene ivyo biraro bitegerezwa kugira hande kubakwa. Vyaradindiye gatoyi kubera yuko twako turibuka n'ingoro y'umutumba, urabona ko agatasi kari kagiye kugira kwinjiramwo, naco gituma rero twamaze kubangira ibiraro. Ubu naho tugiye mu bikorwa by'ibiraro, kumbure tuzongera dukomishwashwa abene gihugu kugira ngo tubereke yuko dushobora kongera gufata umuvuduko kugira ngo ivyo biraro navyo dushobore kuvyubaka. Hanyuma kandi habavu y'ingoro nyene ntitwagize ngo twubake ingoro yonyene, turafise n'amabarabara ashika nk'indwi mashasha turiko turaca kugira ngo urabona ko iterambere rya dusaze, amatara ya dusaze ngaha harimwo ngaha barayakuzaniye, none abanyagihugu bategerezwa kugira ngo baba ahantu hari amabarabara, ayo nayo turiko turayiciye. Ku rwego rw'umutumba twebwe ikintu twashize imbere cane, turiko iki kibazo tugihejeje cyo kubaka ino ngoro y'umutumba, twatekanije ko twubaka ivuriro no kongereza amashuri, kuko dusanzwe dufise umurindi cyane w'abenegihugu ariko barimukira kuri umutumba. Nayo mpamvu rero twahisemo guca twihutira gukora izo nyubako rusange, ivuriro n'amashuri. Abene gihugu rero basozera batera akama Barundi bose kwitaho iterambere no kudakumirana. Ni ukuvuga ko nta mwonga uburi sato iba idahizwe, bene abo bariho ariko usanga ari bake. Turagerageza natwe nk'abene gihugu tukagerageza kubereka ko iri terambere ririko rikorwa mu komine ritaraba imigambwe, ari rya bene gihugu twese. Nk'akarorero nk'ibiraro, ikiraro tugikoreye hamwe, ni ukuvuga ko tugita ko twese abanyamigambwe twese, si ukuvuga ngo uriya mugambwe niwe uza guta kuri ico kiraro. Nk'akarorero nk'ubu dufise abana biga ku mashure, mu gihe bariko bataha bata kuri ivyo biraro, kandi abo bana baba bava mu migambwe itandukanye. Urumva ko nk'umuntu atiyumvira nk'uko, turagerageza kubereka ko ibikorwa biriko bikorwa bidufitiye akamaro twebwe abenegihugu. Nk'amatara murabona nk'ubu uye hari ubukene, mugabo igiriwe amahirwe nk'aho bamaze kuyasira, turabona yuko birafise akaruso. Ndabona ko mu minsi iri imbere twese abenegihugu tuzosikirwa tukaronkana twe amatara. Nuko bomenya yuko ubu muri nkuko nyine icubahiro mukuru w'igihugu yama bivuga ati turi muri leta nkozi, leta mvyeyi, kanatsinda na nyabakenyezi n'abavyeyi bose bakeneye kurondera umuryango, bose bakeneye kwitaba ibikorwa by'igihugu, bose bategerezwa kwitaba no mu matora bakitoza kugira ngo bashigikire leta. Na mwarirya twumvise ku maradiyo yuko ibitigiri vy'abakenyezi ari vyinshi vyiyongera cane. Urumva hamwe abagabo babaye intambamyi yuko abakenyezi canke abakobwa bataja ku murimo, igihugu nticotera imbere. Nibaza yuko ivyiyumviro nk'ivyo ku bagabo nk'abagenzanje bo bigabanya, ariko bakabahimiriza nabo nyene nkuko nanje ndiko ndahimiriza kugira ngo bitabe ibikorwa, mbere bakore n'ibikorwa abagabo badakora, bimwe bita gufumbura mu kirimi c'ikirundi, découverte mu gifaransa. Murakoze. Turiteguye kugamburukira indongozi kuko nico dusabwa, ni nayo ntumbero twasavye yuko iyo umugambi utanguye utoguma mu nzira, ahubwo woja mu ngiro ugahera kugira ngo igihugu kibandanye gitera imbere mu bindi bikorwa. Ntitwoguma ku gikorwa kimwe rero, mu bindi bikorwa turiteguye kuzokwitaba. Murakoze. Akaba ari no ngaha turangirije ikiganiro cacu Intwaro Nziza, naho ubutaha.